kubijanye n'ikipe y'igihugu tuzoca tubandanya dukorana na federation kuko nitwe yibatana urazi ikipe ni mugwi usugoye cyane w'igihugu kandi n'uburyo umusanzu haje bateza ko ari bwa leta nga munazi yuko federation ndashira mu buryo bukeye mugabo na mobilisation ya sponsor kugira ngo intamba zikomere ibyo rero tuzobigumamo cyane na ekipe ishaki zorongora federation tuzobagumamo kuruca cyane kuri kote ya ekipe nationale hamwe na football de jeunes iyo tuzoyigumamo kabisa n'uburyo tuzoshiramo muri football de jeunes tumwe tubiteza imbere kuko tuba turi libre abatazoba batowe nzora abagendeka cyo tubandanya hamwe muri via Fondation Pax Burundi kugira dufashe muri cyo gisata kuko cyo gisata kiragoye umva Federation ishobora kuorganiza première division deuxième division gushija muri U18 U16 U15 byo kijegera uburyo buragoye kandi abantu bacu ntibarumva neza ko kugira ngo wimbure uteza kuba bateye urubuto urazi kugira ngo uronke igori utera urutete ntibazi rero yuko kugira uronke umukinya akuze kuteza kuba warateguye umwana bazi yuko gusa ari kubona umuntu akina neza agacumuzana agaca gukinira ntibamenye ko yateguwe rero ico ni ikintu gikomeye cyane twazo yuko zoshiramo ingufu cyane kugira ngo babone yuko umuntu ateye urutete rumwe rw'ikigori yimbura ikigori kiriko ibintu ze bitatu intete nk'igihumbi umva rero ivyo byose nibarabimenya tubituma tuvuga tuvuga na federation kubijanye na ligue y'abana twitware au niveau ya fondation mugabo tuba partenaire ba federation mugabo twebwe tuzoyipanga ari interne kugira ngo n'imiburiburi habe championnat y'abana nico twise ngo runziza y'Afrique so tuyigira dushemo uburyo nk'imiliyoni 100 ku mwaka kugira ngo iyo championnat ibe iya kanovera ibe VIP namubwiye abutwa departement arbitrage duce tugira n'abana apana bajya mu foruma mugize cyo turondera abana bangana nabo nyene ba 16 duce tubaforma muri arbitrage bakurane bazogere ku myaka 20 bamwe muri senior nabo bacatangwa kwemereja muri arbitrage ya première deuxième division tubagire académie des arbitres mugabo atari iyo formation ureka umuntu aca yigira yagomba ari académie di suivi ku munsi bavuga bati championnat y'abana izobera ngaha bakadezinya abana mwana wo mu Ruyigi yahora n'umwana mu Kirundo baje ku arbitra ibujumbura ibi bya championnat y'abana nico gituma twavuze tuti twobijamwo kuko tubirekeye federation gusa biragora kuko mu Burundi bagomba kuzana equipe provinciale hari gihe usanga Ruyigi yagize selection hanyuma igize selection ugasanga igize selection y'abana ava makipe nka 6 competition iheze umwese agacumura guyiba kitwarira hacari ingorane rero mu cyambo cy'umupira ngira ngo ncanishura nashaka muri bitatu byagoranye mu bintu byagoranye ni iki cyukumvisha imigwi kishiraho imigwi y'abana ico cyaragoranye kabisa kandi ico gituma tudatera imbere kuko utagira abana ba U15 ngugire n'aba U17 cyangwa ba U20 hamugire baja muri senior ijya nyene yiwawe nkuru ucugira ingorane za rokritema imisi yose haje ba president bajegera muri rokritema bazana umukongo bakazana umuntu akabagora ukaza mukamutaka miliyoni 8 ni budget y'uguforo y'abana bose umwaka wose mugabo usanga yataye ku muntu umwe uwo muntu gasanga yarashaje yamubonye kinyo umunsi umwe kumbi ndari kwa ndani yapungutse imyaka 10 ikiriro cyaragoranye mu bintu byagoranye muri imyaka 8 niki twaragombye gushiramwo inguvu tuti n'amafaranga tubaha c'est pour le développement mugabo bamwe urabona Jesse nari nzi ko turi kumwe n'abantu bazokwitoza navuga nti dushiremo inguvu dufata ingingo onda kavuga ati mfashe ingingo nzokwitoza bahazava bangira ngo bagira mugabo ndababwira iki nico cyambere cyagoranye cyubishaho imigwi y'abana bakiri bato urumva rero nimwe nivyo hariho ikintu rero tubaza kizoba abo bana tuzokoresha muri U15 bazoca bahererahe nico kibazo abana bakeneye kugura imigwi y'abakuze aho gutangura mu bana bakazoduga bukebuke kandi bakadugana abana babo nkaniyo yarapanze kugira abana n'iyindi migwi urumva rero iki nkuko wari ubibajije ubabaje bwa nyuma iki ca U15 ni kibazo kuko ugiye mu Ruyigi ukamukura mu Cenda ukamugura muri ntuze muri commune Kinyinya ubundi akava muri commune Nyabisinda ubundi muri commune Butezi
bagaca forma equipe bagaca serukira Ruyigi bahejeje baca bajayo nivyo nico gituma nkaha kugira tuzotera imbere nukumvisha abantu d'abord ko binjira mu bana mu ntara ko tuti mu Cibitoke hanyuma uwo muntu ari mu Cibitoke nibaza mvuga n'abandi makadimi mu Cibitoke bakavugana abana nyine bahana abana mugabana bagaca kurira hamwe muri iyo kipe mugabe ifise umukuru wayo niho bizotera imbere sino ugize bya province ugasanga muri stande yabuze igitoro agaca yinyegeza arashaka kumbura igitoro agaca yinyegera agacabura na coordination ugasanga abana bagiye no gukina batabaye ni benye umva rero ico nico ca no muvyananiranye ico ndaginza gishiramwo imigwi kuyumvisha no muri discours bivuga kumvisha imigwi yuko igira development ikagira imigwi mitoyi